uno musi mu gatondo nazindukiwe siguro ushatse kuvuga natoye telefone ya Bahebiyake sangayo message ngomba ntonde ku kazi sangayo message ivuga ati gute nshobora kwibaruka hagahera iminsi 3 utaraza kundaba kandi uzi kibondo fise arici wawe bisigura Bahebiyake gushikiza isaba kunzi banyishu media afise kibondo like a blag no ivyo ntari ayo sama kuri mashasha uzanye urumva yibaruka rega sama kuri mashasha uzanye kuvuga ko Bahebiyake afise kibondo warasanzwe bize cyane nsanzwe ndabizi ko yibarutse umwana haheze iminsi 3 bataraja kumuraba kiri kwa muganga. Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay meze neza cyane nje nta Jesus Kakmelo ndi kumwe ngaha anye n'umukorege wanje ari we yitwa nde Kuze Jean numwe mu bantu dusanzwe dukorana akazi neza cyane ariko no munsi shikayo chef de programme nico gituma muri no miss mazi iminsi wambara agashati bakunzi ba INYISHU media mu ndabire kuze agashati kagoroye iba itashikafu yini shikafu style za yini style ya heri en fait mu Burundi turabana ministre ngahi wacu mwibashe byahe mwibashe bya bavuze umuntu yubashe aba yiyubashe gute mu nyifato mu ngendo no mu nyambaro ushobora kumpa uburorero bubiri bw'abantu bifashe nabi mu nyambaro ukuntu baba bambara abantu bifashe nabi mu nyambaro n'abandi byosanga yambara ibintu bidasobanutse bidasobanutse no kuvuga ashobora kwambara ipantaro ya rouge n'ishati ya jaune biba ipantaro ya rouge n'ishati ya jaune mbe hajya urazi kwambara hari abantu benshi bakunze kuvuga mbe ujya muntu ugasanga yambariye amafaranga menshi mu ugasanga ntaberewe mugabo ukatusanga umuntu yambaye ibintu by'amafaranga makeyi ni waberewe gusumbura ya muntu yambaye ibintu by'amafaranga ibintu byose rero ni mu mutwe no kwipanga bitegura ati rero kwambara ubiteguye nabi imera nabi rero niko hari n'abandi bashaka burya ubustare si kintu cyo kugwanira ubustare burizana n'ingere wifasha rero kwifata neza ntibisigura ko rero abantu benshi batashaka kugira ubustare ku nguvu ugasanga bagafosinga nico gituma usanga umuntu yiyubashe bashobora no guha ijambo mu bantu ariko inyambaro yiwe gacamo imwambura cacubahiro cyose so je ndibaza ikintu c'inyambaro haba mu rubanza umuntu yo kubita ikabutura haba heyo tivwa urumva nivyo nyene ndiko ndavuga ushobora kuvuga gute abakera basokuru biwacu je ngomba ndakigaruke ikintu yego nta basokuru biwacu bambara akantu kwanza bashira apana umubindo ntiwari bwuze umubindo uje ngaha mu gihumbi kimwe n'amajana kera bashiraka akababi igiteke ajya amababi y'amateke niyo bibindisha ngaho imbere akaca genda ino umufuto wagenda uri gusa hariya guti no munsi abazungu baje baradukoloniza twambara amapantaro twambara iki rero ngo niho duce dutangura kugira gute kwambara oya umviriza nta ikintu cyose gifite igihe cyacu none ubu wogenda gusa ubu wiri ko togenda gusa niyo tuvuka twambaye impuzu oya wogenda gusa twambaye impuzu oya unya pour le moment nizo gituma nakubwiye igihe cyose gifite igihe cyacu ari igihe wigeze kuba ukina mu vyondo kubera ko ari umwana mu gihe ukuze ivyo hirya ntabyo wokora kandi rero kiriya gihe ntibambara kubera atavyari bihari byo kwambara bambara kubera atavyari bihari oya ntibambara kubera atavyambagwa vyari bihari ariko ubu twambara kubera dufise ivyambagwa uriko bibo twambara kubera dufise iki ivyambagwa urumva rero kera nta vyambagwa bari bafise shaka kumenya iyo fenomene yaciyiza haraza itegeko rivuga ati umuntu yambara uko umuntu yambara uko aha voilà rero umuntu uko akura ni nka kera utarakwiza imyaka ku mukobwa 12 wagenda amenya bisigura amenya numva amenga ni nka gusa voilà wagenda amenya rero ukurengeza imyaka 12 bacha guharura nk'ukuze bacha kurondera kajya kantu wavuze bibindisha mubindo voilà mubindo niko bacha kurondera akakwambika icerekana yuko umaze gukura rero kandi icubahiro cy'umuntu bon
bavuga l'âge c'est la sagesse mu gifaransa. Uko umuntu akura niko n'ubumenyi canke ubwenge canke icubahiro ku bantu bwigenda biraduga. Uko ufata umwana muto hasi ufata umuntu akuze. Shaka ndaguha ndakubaza ikibazo kimwe. Hari impuzu abantu benshi bakunze kwambara iyo bari mu mirimo. Ni nko kuvuga nk'akarorero notanga nk'aba abantu usanga bubaka. Hari impuzu bakunze kwambara bita inkima. Shaka umpitandukaniro rihari. Umuntu yambaye inkima n'umuntu yambaye costume. Abo bantu babiri ninde yambaye neza? Bivana n'ivyo bakora. Attention. Ujya ariko arubaka kandi yambaye neza bivanye n'akazarimo. Ujya yambaye costume ntumbwire ko agiye mu biro vya ministre acagenda yambaye inkima. Agiye ku kazi aho ataza kwicafuza. Kandi muri ministere hari impuzu zidestine kuba. Bisigura bose bambaye neza. Bambaye neza. Uramaze guca ku muntu ariko arubaka umubarire bro unapendeza. Uramaze guca ku muntu yambaye ariko arubaka umubarire kabere. Kazose zafise ntuze yazo exception. Wabona ico bita exception. Ujya muntu ariko arubaka. Aba ariko arakora. Muga ntushobora kumubara bro unapendeza. Ntuja kumubwira unapendeza. Mugwa costume akurenganya agiye ku kazi kiuramo vraiment muzee unapendeza vraiment. Nujya anyo ashobora kubimubwira. Ujya ntumubwira unapendeza ahubwo cumubwira bro sura ya kazi. Sura ya kazi. So turekane nivyo rero kuze John nga anya ndagutumiye nga anye no musi nakugiza umutumire wanje. Mfise amakuru mfise n'ibintu je gushikeza isaha sindashobora kubitahukirwa kuko nazazaniwe. Urazi bwa mbere Bahebiyake yaragiye adusigira iki? Adusigira telefone yiwe gushikiza isaha ntituragira gute? Ntiturashobora kumuha subiza telefone yiwe bivanye n'iki la problème afise. Ariko uno musi mu gatondo nazindukiwe. Siguro ushatse kuvuga. Natoye telefone ya Bahebiyake sangayo message. Ngomba ntonde ku kazi. Sangayo message ivuga ati gute nshobora kwibaruka hagahera iminsi 3 utaraza kundaba kandi uzi kibondo office ari ici wawe. Yo message urayumva? Nukuvuga ndagukeze ntare Imana ishimwe waronse umwana. Telefone si yiwanje. Telefone si yiwanje. Ni telefone ya Bahebiyake. Haje message ivuga ati gute shobora kwibaruka agahera iminsi 3 utaraza kugira gute utaraza kundaba kandi uzi kibondo ari ici wawe. Bisigura Bahebiyake gushikiza isaba kunzi banyishu media afise ikibondo like a blague no ivyo ntari ayo sama kuru mashasha uzanye urumva yibaruka rega sama kuru mashasha uzanye kuvuga ko Bahebiyake afise ikibondo warasanzwe bize cyane nsanzwe ndabize ko yibarutse umwana haheze iminsi 3 bataraja kumuraba kiri kwa muganga umwana kiri kwa muganga acha blague ivyo umwana je ndazi ko Bahebiyake naje nk'ibimenya Sisiria heruka yaravyaye apana bya Sisiria ujya mwana wa Sisiria ndazi nyumba baba bamaze nk'amezi 4 6 ko onye 8 none se mwana wa Bahebiyake uwo wundi afise iminsi 3 yaraba YouTube nagerageje ndamubaza uwo mudamu ndamubaza kubera je na telefone numva ni ijwi ry'umudamu agize gute akuze ndavuga none umuntu yitabye ndavuga iyi message urungitse uyirungikiye Bahebiyake canke uba wihenze nimero acaramvuga ngo ndayirungikiye Bahebiyake tinone hari uwundi muntu no yirungikira tabwo urinde unyishuye urumva sinashotse ndamubarira ikibazo na kimwe yoba afise Bahebiyake camvuga ati tinone yoba sanzwe Bahebiyake afise ikibondo afise umwana bimeze gute acavuga ngo have ndakurungikira ifoto sivyo byose muri iyo foto uraza kuvyibwira bro naciye ntora telefone mu mwanya nzamona ifoto iraje mbona ni umwana w'umubebe yoba amaze nk'imisi 3 canke ngaha bisigura Bahebiyake gushikiza isaha n'abakozi banyishu media mu vyumbe bro tora henda gutitsa ja kuri YouTube bakonzi banyishu media gushikiza isaha Bahebiyake afise iki afise umwana afise imisi 3 uno musi ngirugira 4 ico kintu uriko uracumva kuze turaronsa umwuzu turaronsa umwuzukuru wo muri inyishu media mviriza muze mwareka ibintu byo gufyitiriza niba akunda kuvuga Bahebiyake muze mwareka ibintu byo gufyitiriza ntare usitake kureta bitu uko nakure uzungurushe bitu birete birenda bikarudia
ngo Bahebiyake afise umwana Bahebiyake umwana afise tuzi ni wa Sisilia apana kuza uko na crede onye numaze kumbwira ngo ni umumama akuze ujya wa Sisilia nituramenya ko ari umwana wa Bahebiyake cyangwa ari wa sewi rega se umwana amenywa na nyina none nyina amaze kuvuga ko ari wa Bahebiyake kuko turacatambikira ariko rero ibisi bya Sisilia nta nundi muntu naje uwo mudamu nta nuwo ndigera mbona umvirize bisigura Bahebiyake ni Zidane ni Cristiano mu gutera amagoli tuwachane na hivyo vitu na juu bon sawa turazi yuko bavuga ati Bahebiyake afise abagore benshi iki sawa nuwo rero numwe mu bagore apana gushigikira ivyo utazi we abo bagore barumaze kubabona bose birasa no ko twari tuzi Sisilia wenyene abo bagore barumaze kubabona bosanga ari byo bivugira gusa ariko je usanga ari byo bivugira nkabijya bya Prince yaje ngo nawe ndashaka kuba mu bagore sivyo bivugira ndibaza nuvuga ko nitonga rihari oya hana habonetse umwana wa Bahebiyake gushikiza isaha ivyo onya bashaka kuduprofita kugira ngo ino biro nituzogende dutwaye n'imashini nimwe bazovuge ngo hariyo samurago reka ngumba ndabikurikirana neza ngene bigo biraza weshaze kuvuga yuko Bahebiyake ku ngorane yagiye arahura nazo bisigura hari abantu bariko baraza kugira ngo baze kwitira kwanze uwo mwana n'umuhungu n'umukobwa n'umwana w'umukobwa Imana ishimwe ntazodukubita uwo n'umwana w'umukobwa yavutse kwa Bahebiyake umviriza nukuri jewe aha niko mbisho kwenda nukuja kwa muganga acha reka no kwigora kuja kwa muganga ntumbaze nukugenda kwa muganga dutohoze neza ayo makuru umviriza nta kwa makuru je nayabonye namakuru yizewe acha kujangaye yavye ukuntu uwo muntu yanditse muri message byaboneka yuko bazinanye na Bahebiyake reka kwigora rero ndagutera inkuru abo ni babandi bumvise Bahebiyake yasaze yagize ingorane acha murondera ku telefone ubu hari musaza afise telefone umviriza wewe ubwenge bw'abantu unya basuma baragwiri hapo nataka babona ko Bahebiyake yarafise amamashini yarafise sasa hizi mashini ngapi zapa mu biro njo sasa nizo zasha zitunga ubuzima bw'uwo mwana bwose rega no guprofita rega ngaho onye usanga afise se wiwe ku ruhande kugira ngo ibinyene babiprofite bavuge Bahebiyake nafise ingorane afise umwana nk'ubu unya ngo naho yobura umwana ni wazoza kuragwa ibintu byose uwo mwana tutigeze tumenye iyo ndameze amezi 9 uwo mugore ataraza kuvuga ko afise inda kwa Bahebiyake jana nzi ko ufise ubwenge none ndatanguye kumva n'ubwenge bwawe ariko ragenda buja ntushake ntuharire ntubifata kutarire je Bahebiyake ku ntebe y'ishuri ndabizi ntushake harira basushiramwo iki ushiramwo ubwenge ndavyumva Bahebiyake twagendanye ingana none ntafise ikintu kivyara ikintu kivyara ndabizi gusa ariko ntagifise aragifise none kubera ikintu utavuga ko yovyara none ntiyavyaye kuri Sisilia ntitubizi Sisilia ni wagiye kumufatira amaguru wewe kuri kuravyanka wewe ni wagiye kumufatira amaguru kuvyanka wewe warayamufatira ibya Sisilia na X-ray na bandarasi kandi babimenye kera turabizi sawa gushikiza sana turashobora kumenya Bahebiyake twagendanye igihe kirekire aya mezi yose tumaze tugendana tugakorana ibikorwa bitandukanye nitwari bwigire twumva nawe shiyamwe ubwenge apana kuvuga ati ngo mpanure jewe ahubwo nawe harura aya mezi yose tumaze nitwari bwumve n'igicuro yigera anabivuga bicisha no mu kanwa k'umugore we ko hari umugore we bafise inda cankwe hagiye n'ubivuga man aba bagenzi biwe bose aba managinga ba Case Dani bande bose nta numwe arigera avuga ko Bahebiyake afise umugore afise inda none ugira ubiti ibijuju kugira ngo nibamenye uwo mugore umviriza ndakubarire kuze harura umuntu je razi amabanga yiwanje no bamfise muri jewe butazi kandi twirigwana canka abandi bantu twirigwana ngaha anye bataza amabanga yiwanje ntibivuze rega ngo ikintu ciwiwe ngaca agenda aracararaza hari ibintu bitibanga urumva si kuvuga kandi ikintu kugenda urakibwira abantu n'amahigwe sindavyanse ariko hariho ukugenda urararaza ibintu by'iwawe none we yari kuca kubarira kafise umugore afise inda uca uja kumugurira amarenshi ndiza ndakubwire ntubifate rindira aca kubarira tumaze kuba bajama cyane urumva tumaze kuba bajama kuvuga ko afise umugore afise inda uca umushira amarenshi umugurira amabasi niho kwiproteja nivyo kwanga n'amapampers kugira uzira nivyo kwanga kugira uzira urabija kubimuguri oya
nivyo kwanka kubera tumaze kwa gusa rero je ikintu nakubariye ibintu byita cadeau de félicitation rindira ndakubarire ico rero ni ikintu je ndakubariye ati bahebiyake wabyanka wabyemera ikibondo kirahari ibyo ni byako jewe wabona ko kwezi kwaheze ndindiriye ino semaine here dimanche kavamo mvuye kurya umuceri wa kesi na sauda na usirete ibiro ya kesi turiya dimanche apana bijya byo kurya umuceri ujya muceri ukazowujya uzocuza ndakugurira uwundi muceri nzokujana mu bwiza ntaco wateka umuceri mwinshi jewe mvuye kurya umuceri wa kesi na sauda dimanche nakuya nchukua laptop moya naenda nzoba nihembye tenda wapi beni zobo bamushize he none sinzoba nihembye azoba wihembye wowe kuri contrat yawe bivyanditse ko uzoca uterura imashini genda kazima ubonye ne amahera yanje basamuragwa batanguye kuboneka nivyo nyenzi kundavuga rero ivyo hako birinda gushika kure wonye imbuto zo kubaraba mutajijwana kana zezina bakiya zijya ekra zine zisigaye zo muzoca mumenya zo shanza ntora kiwanje chenumva kamoto ko mugasho karatanguye kukumota bya vrai so bakunzi banyishu media jenga anyu mutipa nubwo ari karaharira jengo nzombo yemeza nzoja kumurondera ujya mu mami yari ndamukoresha ikiganiro atubarire iyo bahuriye we nawe na bahebiyake ukuntu vyagenze ndaza ayo makuru niho uzoca yaronka agize gute afise akanovera kumbure gusa dimanche tujambanza nje kubika kiwanje cenza gukorera kandi ko mu kwezi kuza so bakunzi banyishu media ndabakunda cyane mubandanye mudukurikirana ndetse ndazi yuko tuko turabaha makuru ari ku mwanya kandi amakuru yemewe neza cyane nubwo kuziga anya atari karemera amakuru ndiko ndamuha ntabwo ari urusaku ntabwo ari biki ni ibintu bifise icyabona nanga sinavuze ko ari urusaku ni cyabona wayibonye kuri YouTube numvise appel na message nayiso wasomye gusa ariko tahura apana ariho tahura umenye ko arabasuma nawe no yishumeje merci beaucoup jewe ntare nabandaye gusa jewe igiri kuri hagiye buryo niyo nzotwara igihe acha utafungwa umuryango wagashobora kurindiriye none bene azosambiki na bene kwa vuga igiswahili none kubera nibyo uriko urabivuga mu kirundi rero bibaza nayo karakumva bene izimisha ta kamera zimya kamera ntabyo yumvise zimya kamera bene